Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubashikiriza amakuru atandukanye kandi ahambaye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa mu gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana na politike ndetse n'ibiriko biravugwa mu mutekano, aho amasoko nka yose yemeza ko umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye agumya yikeka ko umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi, nyuma y'amakuru amaze igihe kitari gito akwiragizwa avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa ku butegetsi kubera ibintu bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, guhera igihe yamaze indwi zibiri atari mu gihugu, aho benshi bavuze ko yatinye kugaruka mu gihugu kubera ko yari yahanuwe n'abahanuzi biwe ko hari umugambi uhari wo kumutembagaza ku butegetsi, ariko nawe akaza mu gihugu aho yaje avuga ko ari intare ikarishe kandi ifise inzara ndetse n'amenyo atyaye cyane, ariko kandi akavuga ko ibyo byose byamuvuzweho agiye kubihindura, aho yagarutse mu gihugu agakora impinduka zikomeye cyane guhera mu mugambwe ku butegetsi, aho yakuye abahora begereye Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, aho amasoko menshi yemeza nyine ko ari mu b'imbere bashaka kumutembagaza ku butegetsi, akabasubiririza abizigirwa biwe kandi agashiramwo abantu biwe nyine abona ko igihe cyose haba hagiye gufatwa imyanzuro bashobora kumushyigikira. Mwarabonye impinduka zakozwe mu butegetsi, aho abashiranganji bashika muri 4 bakuwe bagasubirirwa n'abandi, abo bose barabasubiriye bikaboneka ko ari abashiranganji begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abahahora bari baketswe ko bari muri uwo mugambi mubisha wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwarabonye impinduka zikomeye cyane zabaye mu gisoda, aho abahora barongoye amakambi ya gisirikare ashika muri 23 bahinduwe ndetse n'abari babungirije bagahindurwa. Ibyo byose bikaba byarakozwe nyine kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ace intege abashaka kumutembagaza ku butegetsi barongowe na Niyongabo wahoze ari umwizigirwa wiwe ku buryo bukomeye cyane, akaba ari nawe wagiye arinda ubutegetsi bwiwe ku buryo nk'igihe Generali Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere yagerageje kumutembagaza ari Generali Niyongabo wabyanze katembagazwa ku butegetsi. Icyo gihe yabyemera, ibintu biba byarahise birangira kuko inzego nka zose ndetse n'abandi ba generali nka bose barwanye muri CNDD-FDD bari bamaze kwemera uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Niyongabo arabyanga, akaba ariyo mpamvu nyine bitakunze. Ariko nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ahindukirana Niyongabo amaze nawe atangura kumugendaho, aho yavuze ko nyine akora amakosa ndetse n'amanyanga akomeye cyane mu gisoda, aho yamwagirije ko amafaranga yagakwiye kuba atunze abasoda ndetse agahabwa n'abasoda ari we ayarya, ibyatumye nyine ayo mafaranga ahita yagarurira abasoda. Akaba ariyo mpamvu mwabonye abasoda n'abapolisi bongerejwe agashahara, aho benshi bahawe inshuro 3 z'amafaranga bari bamaze igihe kitari gito bahembwa. Ibi byose nyine bikaba byarakozwe kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yereke abarundi kandi yigarurire igisoda, mu gihe ariko haravugwa umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi kubera ko yubahutse gukura mu mabanga akanapfunga Generali Bunyoni, kandi bizwi neza ko Generali Bunyoni yari afise ingufu zihambaye mu gipolisi ndetse no mu gisoda. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwiteranya n'umugenzi we wa kera Niyongabo, agafata amafaranga yahora yiba abasoda akayongera abapolisi n'abasoda kugira ngo bamukingire, kuko muri iyo minsi byari bikomeye cyane, aho benshi babonaga ko umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi, kuko ikurwa rya Bunyoni ryateje ikibazo gikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, kuko murazi neza ko Bunyoni yari afise ingufu zihambaye cyane kandi yari afise abantu bamushyigikiye mu nzego nka zose z'igihugu ndetse no mu mutekano. Akaba ariho Perezida Evariste Ndayishimiye yahereye afata amafaranga menshi ashyira mu basoda n'abapolisi kugira ngo nihagira uhirahira agashaka kumutembagaza ku butegetsi, abasoda bato bato n'abapolisi ntibazabyemere. Ibyo byose bikaba byaramufashije kugeza n'uyu munsi, ariko nyine bikaba
bitoroshe na gatoya kuko abashaka kumutembagaza ku butegetsi baramaze kugira imbaraga zikomeye cyane kandi bariteguye ku buryo umwanya n'umwanya bashobora kumutembagaza ku butegetsi akaba ari nazo mpinduka ariko arakora ariko benshi ndetse n'amasoko atandukanye ava mu begereye abo bariko barategura kudeta bemeza ko impinduka ziriko zirakorwa mu butegetsi ari impinduka rwose ziriko ziba ariko zitazagira icyo zifasha Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bamwe mu bahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baramuhenda kuko nyine nabo bariko barakorana n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi ariyo mpamvu mubona impinduka ziri kugenda ziraba usanga henshi n'ubundi abari kujya mu bibanza bihambaye ugasanga n'ubundi bari begereye abo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye aho masoko yacu atubwira ko nyine abari gushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bakoresheje abahanuzi biwe kugira ngo bajye bahenda Perezida Evariste Ndayishimiye abo agena mu bibanza kuko nk'igihe Prime Niyongabo yagerageza gutembagaza ubutegetsi mu minsi iheze byaragoranye kubera ko hari amakambi ya gisirikare yanze kwinjira muri uwo mugambi kandi n'abacungera Perezida Evariste Ndayishimiye bakaba bamaze kwigaburamwo imirwi ibiri aho nyine bamwe bari bashigikiye Prime Niyongabo abandi bakaguma kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ibitarahise bikunda nyine ko atembagazwa ku butegetsi akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye mwabonye agaruka ntagire ikibazo kivuka nuko nyine mu makambi amucungera ndetse n'amakambi atandukanye ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo amakambi yanze ko Prime Niyongabo akora ibyo bintu ariko Prime Niyongabo akanga gukoresha ingufu kuko yanze ko amaraso ashobora kumeneka ari menshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byagiye bigenda mu myaka yaheze akaba ariyo mpamvu yahisemo guhindura umukenyuro ahubwo akakoresha uruyeri rukomeye cyane rwo guhenda nyine bamwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu kugira ngo agene abandi bantu mu makambi kugira ngo bazohereze Prime Niyongabo kuba yatembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye atamaraso asesetse ku butaka bw'u Burundi ni byinshi bitandukanye bigaragaza ko umubano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo wamaze gutosekara kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kumukura mu mabanga ariko umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika akanga ko Prime Niyongabo akurwa mu mabanga kuko we yarazi neza ingaruka zishobora guhita ziba nyuma yaho Prime Niyongabo akuwe mu mabanga ibyo byose nyine bikaza biha ingufu abashaka kumutembagaza ku butegetsi kuko byarahise biboneka neza ko Prime Niyongabo ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bari mu mugambi nyine mubisha wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye aho nyine Gervais Ndirakobuca nawe muri no minsi asigaye afise misiyo yo kunaniza ingingo zitandukanye zifatwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ananizwe mu nzego zose zitandukanye aho mu minsi yashize mwabonye nk'impapuro zagiye zikwiragizwa mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hose zamagana Perezida Evariste Ndayishimiye izo mpapuro zikaba zaranditswe nyine ngo n'akarwi kavuga ko kagizwe n'abapolisi n'abasoda bashaka guhindura ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bakabuhindura ku buryo atamaraso azaseseka ku butaka bw'u Burundi ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi bitandukanye byerekana ko umutekano waba utifashe neza naho Perezida Evariste Ndayishimiye agumya ahumuriza abarundi ko atakibazo gihari ariko biraboneka ko ibintu bikomeye cyane kandi biraboneka ko ibintu bishobora kuba bibi cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwihenda akongera agafata ingingo yo gukura mu mabanga Prime Niyongabo ibara rigahita rigwa kuko Prime Niyongabo nabo bafatikanije bariteguye kandi baramaze kubona ibisabwa byose kugira ngo babashe gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ariyo mpamvu umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye yahirahira agafata ingingo yo gukura amabanga Prime Niyongabo ushobora gusanga ibara ryahita rigwa mu gihugu kuko abariko barashaka kumutembagaza ku butegetsi baramaze kwihuza kandi baramaze kubona ingufu zihambaye cyane ku buryo bavuga ko no gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bitazabagora kuko nta n'urusoro na rumwe ruzigera ruvuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko baramaze kubitunganya neza ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye azisanga ata muntu n'umwe uhari wo kumurwanirira kubera uburyo ki yamaze kwiteranya n'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaba abajenerali bahoranye ku rugamba ndetse n'abagwizatunga batandukanye bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye
ataho kwizera afise muri ino minsi kuko abajenerali nka bose baramaze kumutakariza icyizere kubera ibintu yabakoreye bihambaye byo guhindura amahera yabo ibipapuro kandi agatangura no gushira amabanga yabo hanze aho benshi bamwagiriza ko atakigira ibanga aho ibimujemo byose apfa kubivuga aho benshi batanguye no kuvuga ko guhanura Perezida Ndayishimiye atari ikintu cyoroshe kubera ko iyo umuhanuye ibyo umubwiye byose ahita abivuga ukamengo nyine ntago ari umukuru w'igihugu. Ingaruka y'ibi ni uko abantu benshi batazosubira kumuha amakuru. Bamwe mu bagumyabanga bakomeye cyane ndetse n'abahora bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye muri ino minsi barafise ubwoba bariko baratinya kumuha amakuru kubera ko umuhaye amakuru wese ahita abishira ku mutangaro. Ubundi umukuru yakira amakuru menshi ariko we agahitamwo ingingo ibereye. Ntibikenewe ko ibyo bamubwiye azarabishira ahabona. Aba ariko arabamaramaza nyine abategetsi bakomeye cyane bariko baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ariko arabamaramaza mu bene gihugu aho atakinatinya kubita imbundenge n'ibindi biteye isoni aho abita imburakimaze kandi akavuga ko aribo bishe igihugu c'u Burundi. Ibyo nyine bikaba biriko birababaza ibihangange bikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi guhera ku mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo aho avuga ko aterekwa imigambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye kandi akavuga ko atangingo n'imwe umukuru w'igihugu afata yabanje kumugisha inama kandi ntibyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yafata ingingo zihambaye atabanje kugisha inama umunyamabanga mukuru w'umugambwe akomokamo akaba ari nawo mugambwe urongoye igihugu c'u Burundi imyaka itari mike guhera mu mwaka wa 2005. Nta wundi mu perezida w'u Burundi nigeze numva ashira ahabona amabanga abwirwa n'abahanuzi biwe. Nta nkeka ko bose bafise ibyo babwiwe bitari byo ariko ntibigeze bamaramaza bahanura. Ibyo byose bikaba biriko biribonekeza ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye aho abategetsi bahambaye bo ku rwego rwo hejuru bamaze kumutakariza icyizere ku buryo nta n'ugitinyuka kumuha amakuru kuko abazi neza ko amumaramaza. Murazi nyine nk'amajambo amaze iminsi avuga amaramaza abategetsi bamuhanuye ko hari ikibazo kiri mu gihugu ariko we nyine aho kugira ngo abike ibanga agahitamo kubamaramaza. Ibyo byose bikaba biriko birashavuza abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye kurongora igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi uhari kandi ubandanya ariko abashaka kumutembagaza ku butegetsi bakaba bikora ku buryo atamaraso azaseseka ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko benshi muri bo barabonye ingaruka zabaye mu gihe ubutegetsi bwatembagazwaga kuko abanyagihugu batari bake baricwaga abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero abandi bakabura utwabo abandi bagahunga nyine nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho hari umurwi wari urongowe na Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kubera akarenganyo kariko karaba mu gihugu ndetse n'ukuntu abanyagihugu bariko baricwa ariko bikaza kunanirana. Ariko icyo gihe abarundi batari bake bakaba barahatikiriye bakicwa abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero abandi bakanyarwa utwabo abandi bagahunga aho benshi bataranasubira kugaruka mu gihugu c'u Burundi kubera ko n'ubundi babona ko umutekano utifashe neza kandi babona ko ibyabaye byakongera bikisubira kubera ko ibintu biriko birabera mu butegetsi bw'u Burundi ni ibintu biteye isoni kandi biteye amakenga kuko nta mutegetsi n'umwe ariko arahuza na Perezida Evariste Ndayishimiye ibishobora gutera ingaruka zikomeye cyane aho abategetsi batanguye kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ibyaha bitandukanye harimo gusambura umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD akoranye n'abansi b'igihugu kandi bakanamwagiriza ko we n'umutambukanyi wiwe banyonora amafaranga ya leta. Ibyo byose bikaba biri mu byo bariko barategura kugira ngo bazagirize Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ahora abivuga akavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi akora ingendo zidakenewe kandi zitagira ikintu zimarira abanyagihugu aho nyine yishimira kugenda ku mahera y'igihugu kandi mu by'ukuri ataco agiye kudefanda. Ibi byose akaba yarabivuze mu ntango ariko kugeza n'ubu ngubu akaba akibishimangira akavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho bugomba gukura igihugu nta naho bugomba kukijyana ahubwo akavuga ko nk'abagumyabanga bazi ko igihugu cabavunye bagomba gushaka umuti w'ikibazo bakareba uburyo ki bakegezayo Perezida Evariste Ndayishimiye atarangiza byinshi nk'uko nyine mumaze iminsi mubona umunyamabanga
mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Kuriyo amaze iminsi itari mike azenguruka mu mazone agize igihugu cy'u Burundi, aho avuga ko ari kugenda yubaka ibyasenyuwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikaboneka ko ari we nyine ashobora gusubiza ibintu ku murongo, mu gihe abarundi batari bake babona ko igihe igihugu cy'u Burundi cyaba kirongowe na Reverend Kuriyo ibara ryaba riguye, kuko ni umuntu atagira ikinya yageze mu kwica, kandi akaba ari umuntu ukunda gukoresha amarangamutima yiwe icyo yishakiye, kandi akaba ari umuntu uboneka ko ashyigikiye ubwoko bumwe cyane, akaba ari nabwo ashira imbere, aho akoresha kahise ateranya abarundi, ariyo mpamvu nyine babona ko baramutse barongowe na Reverend Kuriyo baba bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Hari amakuru akiri mu kinyegero turiko turabatohoreza ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'aho waba ugeze, ndetse n'aho amakuru menshi yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adatembagajwe ku butegetsi, Prime Niyongabo nawe yahita apfungwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yabona aho kumushira. Byose turaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyana kuri sabone pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.